witwa 2025 kuvuga ngo bamongeye imyaka 2 muri contrat yiwe. Nibajije ikibazo kivuga ngo projet ya Paris Saint-Germain imeze gute cyangwa yoba yifashe gute muri kano kanya nyuma kongereza amasezerano mengereza Luis Enrique gushika muri 2027. Niki babanye muri Luis Enrique na chancane ko equipe yitwa Paris Saint-Germain ari mu equipe yakoze yafashwe n'amakosa atari make na chancane mu bijanye bwa mbere mu guhitamo abamenyereza bagomba kuza muri no projet ariko kandi ino projet y'abanyabitoro ni igezero mumenyereza ya ni igezero niyo mumenyereza abastable tubagiriza ingingo mbi bafashe yo kumwirukana mugabo nawe tushere mu bijanye no kubaka ntawo tubizi mugabo niveau de compétitivité equipe yiwara ninawo mvuzeni equipe Paris Saint-Germain tuyizi bwa mbere mu gufata naba bamenyereza badatanze umusaruro direct nasho bakora zimwe zitabaye nziza muri equipe yitwa Paris Saint-Germain. Ni rero bona ikintu babona muri Luis Enrique uno munsi nk'umunyamupira Luis Enrique ko uno munsi atanguye kumwereka ko projet yiwe muri equipe ya Paris Saint-Germain ihari kandi stable kugeza muri 2027. Niko bona muri Luis Enrique kumbe babarigeza abana mu bandi bamenyereza bose buba barasezera bigaragara ko batari bakwiye kumenya gusezerera. Kumbure Joana dufasha tuzanire ziriya foto ya Luis Enrique ni abakinyi bongereje amasezerano kuko tuvuze projet nivyo tugomba kuvuga umenyereza mugabo tugomba kuvuga ni intwaro umenyereza ariko arifashisha mu bijanye no kubaka projet yiwe. Hari jambo ntazokwigira nibagira aho nzoja hose naho nzonda umutama. Jambo twigeze kubwirwa no mwigisha yatwigisha twiga muri secondaire. Habwa ati umuntu kugira kubahe wowe nyene ubanza kwiyubaha. Simaka ngo mugira kwitera bwoba. Umuntu kugira kuba uriyubaha wewe nyene. Luis Enrique igituma muri equipe Paris Saint-Germain ko aramubona nk'udasanzwe gusumbuka babonye Carlo, gusumbuka babonye Rambra, gusumbuka babonye ba Tuchel n'abandi bagiye batandukanye. Luis Enrique ubwiwe wewe nyene self confidence ifite ni nyinshi cyane gusumba ibindi. Self confidence afise ni wa mugabo avuga ijambo akarishimangira. Ubwo ati nimba ahanyerera ndi consipoza ko ari umutse ndahaca. Nimba nyerera ngatemba setu mugabo ndahaca. Abantu bari kuri YouTube barabona yuko yamaze kwazana ifoto Juma. Luis Enrique yongereje amasezerano gera mu mwaka wa 2027. Imyaka igera kuri 2 ari muri equipe ya Paris Saint-Germain. Uno munsi jay ikintu ca mbere maze kubona muri Luis Enrique nanagendeye kwa Roma cyangwa kwa Barcelona mugabo muri equipe ya Paris Saint-Germain. No mugabo yabaye muri equipe asanze umugabo bitwa Mbappé afashwe nk'Imana y'abafaransa. Kandi bien sûr yagomba kugendera kuri Mbappé nawe nyene ubwiwe. Mugabo akigomba kugendera kuri Mbappé agasanga Mbappé asigaje iminsi kugira yanonse yuko ari fin ya carrière yiwe muri Paris Saint-Germain. Enrique yafashe ingingo y'abagabo. Abanyamakuru babwiye ngo tugomba gutangura kwiga ubuzima bwo mu mwaka uzingere tuzoba tubahe tudafise Kylian Mbappé. Mbappé akicara, Mbappé agakina gasohoka muri mita nta kibazo cy'imvuna afise. Haca haba nk'umuntu w'umudiscipline principal Ousmane Dembélé. Ousmane Dembélé ugiye kuraba yasa n'umuntu aryamye ku ruhande rwa Mbappé. Akamubona umengo Mbappé ariko ararenganya. Ndibuka ari match ya ukabona umenga arega ufashe nka Mbappé ugafata umugabo yitwa Dembélé ndetse na Randal Kurumani menga bagiye muri Paris bakurikiye Mbappé. Ya umengo bagiye baje kwepora Mbappé mu bijanye no gupinga. Luis Enrique ndibuka ari match ya Brest sinibuka match asohoye Dembélé asohora Mbappé kubera ishavu aca yigira muri vestiaire Dembélé acaramukurikira. Abati Dembélé ubwo kurikiye Mbappé uri umukinyi wa Paris Saint-Germain afite kontra mugabo ntuzi umumenyereza ufise wariwe. Ni Luis Enrique atavugirwamwo agatsindwa akagabura mu itangazamakuru akamaza ati nubundi dacashimangiye ijambo rivuga ngo tugomba kwiga uburyo tugomba kubaho tudafise uwo Mbappé. No munsi rero yubatse equipe njaje ayubakana wa mu indiscipline Dembélé mugabo no kwita ngo ni indiscipline yahuye na indiscipline mukuru. Enrique zina mwita indiscipline mu buryo bwo kubura isona abantu mugabo ni Enrique akwereka tunzanye kw'indero mbi ndakwereka ko nanje iyo ndero mbi no yikurusha nkakwereka yuko ivyo wawe bitafatisha. Abantu bari bukakarorero dutanguye saison Champions League iranzitse bari mu maturu bari mu mapure bafise match ya Arsenal. Uyu mugabo yitwa Luis Enrique yaramaze kubona potentiel ikomeye cyane mu mugabo yitwa Ousmane Dembélé ariko aramutegura kugira azove mu mukinya akomeye amuha une semaine ya entraînement
ambwira ati wewe utegerezwa gushika imbere y'abandi dukorane nawe gusumba undi muntu ari we wese. Osman Dembele boycott umuzi umwe arambwira ati tuzogenda i Londres mugabo plus jamais au grand jamais usigara i Paris. Ijambo rifatwa n'umuntu n'umumenyereza canke n'umuntu afata ingingo nk'izi kubera ari umuntu w'umugabo muri we. Luis Enrique rero ramuzi baramuraba bakavuga ngo nimba Rambra yarabaye muri Paris Saint-Germain ifise Verratti, ifise Thiago Motta, ifise ba Ezekiel Ravezi, nimba Tuchel yahabaye ifise aba basore ba yari afise Verratti nyene hagati mu kibuga, ba Javier Pastore, yari afise Pastore, yari afise no uyu mudagi yaje gusanga Pastore yaragiye, yari afise Verratti, yari afise Idrissa Gueye hajya se yaramufise Garage yarahari, Ghana yari afise ba Wijnaldum, n'uyu mutama w'igipara w'umunya Portugal Danilo Pereira. Bakabana ngo Tuchel wari ufise mediane nziza isumbiyo Enrique afise, mugabo namuzi bagenda kuraba muri mediane Enrique afisemwo umwana we nyene yizaniye Joao Neves, agasore gateye ubwoba afise iyi projet novuga ko yanatangwe no kuri Vitinha nawe nyene azi. Iyi ni projet yatanguranye na Vitinha kandi na Vitinha rega tango kugira gucizere gihoraho ku mugabo witwa Luis Enrique. Tutanguye kubona ko Pariti yenze kumugura ku nyubako za Luis Enrique. Hano muzi Paris Saint-Germain bashaka kuba baricaye ahantu bakaraba eske ko twashesha amafaranga tugura aba grand joueurs tuzana abamenyereza bagiye batandukanye ko ataco baduhaye mugabo tukatubona dufise umumenyereza ashobora kubaka muri bato dufise nta kuntu twamugira icizere. Unamuzi jenda meza ngo Luis Enrique muri equipe ya Paris Saint-Germain imyaka 3 azamaze kuduha Paris Saint-Germain muri bimaze gutwara Champions League cyigamaze kugarukira kuri finale yazanye les éléments ziteye ubwoba. Uno munsi tuvuga Bradley Barcola Brenchir, Bradley Barcola amaze kuba ro grand joueur de ma part kuko aramaze kubiprova kenshi no mu mwaka wese ariko muri Kylian Mbappé atwereka ko ameze neza. Mugabo uno munsi ni Barcola abona ngo ahari Dembele nanje no haba kandi Dembele atabaye ngaheka equipe muga turiko turirengagiza umwana yitwa Désiré Doué. Désiré Doué ni tara itaibo ni Neymar muto. Ugiye kuraba umupira Désiré Doué akina biragoye ko azotobo ahantu hari Barcola noneho bongeyemwo na Vichy Kvaratskhelia na Ousmane Dembele. Mugabo ugiye kuraba naba ni equipe igomba kwagura effective ni kintu ciza ariko reka nigarukire gato mu mwanya muto cyane. Uno muzi mvuze cyangwa budget niza equipe nazotwara Ligue des Champions mfatiye kuri performance cyo kubiye vyiza imigwirimo Liverpool, Paris Saint-Germain, Barcelona abono bagira favori bari direct muri Ligue des Champions. Mvuze ibiye vyiza za equipe zikina neza zikongera zikanatsinda zakurushije Paris Saint-Germain, Liverpool, Barcelona. Iyindi equipe no muzi yotwara Ligue des Champions bitwa Ligue des Champions kubera izina canke kubera yuko ino migwi mito yitwa ko ifise ibiharuro vyiza yatsitaye irahura hagati yayo kuko nkuna muzi deje ugiye kuraba iyo migwi yose iri mu nzira imwe muri Ligue des Champions. Liverpool na Barcelona barindiye uzova hagati ya Paris Saint-Germain na Brest n'uzova hagati ya Monaco na Benfica. Bivuze ngo turavye abafavori Paris zosinda Brest, Monaco itsinde Benfica. Cha wibaza rero yaba Liverpool byanga bikundura tombora hagati ya Paris na Monaco, Barcelona tombora hagati ya Paris na Monaco. Bivuze ngo tugomba kubona shock mu gihe Paris tobisezerewe, tugomba kubona shock ya Paris na Barca canke Paris na Liverpool. Hano hari indi equipe kurandi zoci profita ikaba ishitse muri kimwe cha kane gice cyanyuma umwe yamaze kuvamo muri kimwe 18 none nawe utazi ko muri kimwe cha kane gice cyanyuma iyindi ishobora gucivamo. Bivuze ngo ikintu cyo kintu cyonyine mbona cyo tuma izi equipe zitwa ko ziri mu bihe vyiza zinanizwa. Ndavuga Paris Saint-Germain, ndavuga Barcelona, ndavuga equipe izwi ku izina rya Liverpool. Iyo mvuze rero ibihe vyiza ncangaruka equipe ziri mu bihe vyiza mu buryo buhe, mu buryo bwo gukina atari gutomboza ko equipe iba mu bihe vyiza idakina ibintu byo bitagaragara iba ari equipe iratomboza ku bwanje amwe ko bikora 2 3 4 nko kwa Madrid biriya bintu byo gukina nabi gatsinda sinayifata nko gukina nabi, ndayifata nk'ishusho y'umugwi kuko nivyo bintu bakina. Mugabo namuze dufate Enrique na match nimwe atsinda atakuruje kandi ukabona ngo no tsinda ibitsindo 3 muri match zine zitanu zikurikirana. Ivyo Flick arabikora yitwaje Rafinha na Yamare na Lewandowski. Ivyo Ernest Roth arabikora yitwaje Mo Salah na Cody Gakpo na Luis Diaz Marulanda n'aba Makalister na Basoboslai. Tugaruka rero turaba mbega Enrique n'igiki yazanye muri parabandi batari bwazane buri Enrique nivyo rumenyereza mwiza afata ingingo mugabo babaye muri Paris Saint-Germain nziza jewe paraporo y'abandi. Eregizi Paris zatunga Zlatan Ibrahimovic yumva ko ari hejuru y'abandi n'abandi bakamukora. Ikibazo kica kivuga ni hahandi utunze Ibrahimovic mutunganya na Cavani ninde mustar ninde atari mustar, utunze Neymar mutunganya na Messi mutunganya na Mbappe. Mugabo no musi Enrique ari yinjiriye equipe
none wasanze n'uwo mwaka hasigaye Mbappe wenyene n'uwo Mbappe ariko aragenda bivuze ngo wa mwanya nk'ubu Enrique yagisanga Mbappe asigaje nk'amasezerano y'imyaka 5 imbere yiwe canke 2 canke 3 Neymar akaba asigaje nk'amasezerano y'imyaka 2 akaba akisanga agomba kujera Neymar na Mbappe ufise Barcola na Dembele uno munsi nawe bari karahura n'ikibazo cyo gufata riske zikomeye tubona ko zidakunda cyo kuvuga ngo jewe ndi Luis Enrique rekura Neymar Mbappe agume canke rekura Mbappe ngo bane Neymar ibi nivyo vyari kuzomukomeza mugabo wumve ngo iyo challenge ntayiciyemo kubera asanze umwera agiye uwundi nawe barabanye mugabo nawe ari kunzira aciye yisanga muri chakintu yari gukora tukamubona nk'umusazi kuko nko muri Espagne no muzi arigiye bamubona nk'umusazi abantu bagwiye ati yasezerera Ramos gute muri equipe nationale mugabo no muzi kudo chapeau hariho influence itakiri muri equipe nationale kuva Sergio Ramos agiye twarabonye ashobora na Doravante yarorohewe yubatse ibintu bishasha arashobora kwizana umwana nka Pogba Barca yarizana abazubimendi yarazana abagiye batandukanye ba Robin Norma nitubone nk'ikibazo arazana abanyegori beza tukavuga ati ni sawa umunyegori aduze muri Bilbao uramuho chance gusumba kuguma wizingiye kuri bandege n'abandi ibi byatanguranye na Luis Enrique bivuze ngo equipe yose dafise umumenyereza agomba gufata inginga kubaka bishasha ari equipe yabuze inyubako yo niyo hoteli imbere Paris rero yabuze inyubako buriya bamenyereza bose bagumye babazana bakabaha amafaranga oro projet ya Ligue des Champions ntitwagora amafaranga itwagwa n'inyubako plus objectif yo mumenyereza n'uburyo yitwara ni naco cizere bagira witwa Pepe Guardiola Guardiola muhaye amafaranga mugabo baravuga ngo mbega amafaranga twaguhaye yaraduhaye inyubako zitwemerera 100% kugusha kuri pressure ya Ligue des Champions hatwara Ligue des Champions equipe kuko je nguno munsi sinzobora kubivuga Chelsea Ligue des Champions zibirifize ntaneguririmwo abagende meza ko batomboje kuko imyaka yose batwara Ligue des Champions batwara Ligue des Champions kwirukana umenyereza uwundi agace datamugiye n'umwe yongewemwo agace twara igikombe none hari performance Chelsea bari bavize muri 2020 batwara igikombe kuri Tuchel yatsinze abanyereza bakomakomeye akanirwa gutsinda Arteta wa Arsenal agatsinda kuri finale Man City ubona ko ni ibintu nyene ya gauche à droite byo gupfundikanya fata umugabo yitwa uyu yatwaye igikombe kwa Chelsea 2012 yitwa nde yitwa Roberto Di Matteo ya uno muzi cyo ufata Roberto Di Matteo na Thomas Tuchel mu mateka y'abamenyereza beza kwa Chelsea usivye ko bahe Chelsea Champions League Di Matteo na Tuchel nibo kwicara hano Carlo yicaye nibo kwicara Jose Mourinho yicaye kwa Chelsea arega wanashaka Di Matteo yatwaye Champions League afise effectivité y'ubwo nivya bindi rero yari inyubako yo mugara afise effectivité y'ubwo ya Paris Saint-Germain bamaze gutahura kandi uno munsi ugiye kuraba no mwaka wedeje nabagira abwo wanashaka equipe atangwe kwerekana touch y'umumenyereza kuva saison ya mbere demi finale kandi ubona ngo equipe irahura na Barcelona kinigakina irahura na City kinigakina iratransforma abakinyi bari baratewe icizere bakaba beza ni quality ikomeye cyane rero naco tumana bagira abafavori gusumba wanashirikiye rega Fabian Ruiz mwiza muri Paris Saint-Germain ndamonye kuri Enrique mwaka urangiye nta gikenya kizotuma twa Ligue des Champions ngo nuko washize hamwe Mbappe ukamushira hamwe na Messi ukamushira hamwe na Neymar ukongera ko Verratti ukongera muri projet equipe yitwa Paris Saint-Germain maze koengereza amasezerano mumenyereza wabo yitwa Luis Enrique muri n'abandi bagiye batandukanye abakinyi bose bongeye amasezerano no muzi Enrique ari muri projet ituma umukinyi wese avuga ngo nimba ndi duwe mbona Barcola imbere yanje nkabona ko nzumba nivo ndafise vyinshi byo gukora kugira ngo nanje nisanga mumenyereza ngira icize equipe ya transformye gusumba uko kuntu twahora tubona uri nka Hakimi twaguma twumva ko Hakimi agomba kuva muri Paris agasubira Madrid kugira ngo azotwara igikombe Mendes aguma yumva ko azova muri Paris akaja muri equipe kuronda igikombe mugabo no musa abakinyi bose beza ba Paris bonge amasezerano bari convaincu iki gikombe bagomba kwitwara kumwe na Paris Saint-Germain Vitinha Mendes Ashraf Hakimi bongemo Joao Neves bafise uyo mugabo yitwa Warren Zere Merakiri muto bongemo Vidic Kvaratskhelia Barcola na Ngora uno muzi na mukinyi wa Paris go hoja gukonvenka muri Madrid ngo azi Madrid nufa kuja kumukonvenka nguri Barcelona ngumva fasho n'igihunga agomba kuza kuronda igikombe Barcelona totwara muri Givyo nena kwa technicien Luis Enrique muri equipe twa Paris Saint-Germain mu mwanga mutamukunda arahari kugeza muri 2027 mugiye muri weekend twari dufite imikino ya FA